muri ino minsi ndi kubona umeze neza urashayininga. Nyishura. Girote? Nyishura ariko ntabwo wumva ibyo mvuga. Ajya mureka gutesha abantu umutwe. Wenda kuza ubundi. Mani nyishura. Genda kuza. Je nyishura. Ese wenda kuza. Mani nyishura. Mani nyishura ijana ryanje. Mani nyishura mani. Je nyishura. Nyishura mani. Sisa witonde banza nyishura. Jawa hana mukurisha ntabwo hasi. Mani nyishura. Ese wo mwishyura iki? Nyishura ijana ryanje. Ikiuba wateshereje abantu umutwe wenda kuza ubundi. None wanyishura ndi kuza kugutekera umutwe se. Bebe. Suko kubeshya. Je niba abantu batekereza nk'ibihori ntabwo bizi. Ubu wowe ndakuza ubundi. Reka nkubwire. Ndagiye ariko wumve ko ndagaruka. Ngumpeze ijana ryanje. Voka yanje yarampenze we. Uzankinire. Urauri tumbaritse ku nkumi za rubanda no ku musini gwanje. Baba we waruzi ngo ntanza kubona rero. Agauka urana umunyutsi bukarabanje. Uranyishura? Bebe. Ndebera nk'uyu nawe ngaje kunyishyuza. Warababajwe ariko. Ngo 50. Uzi uburyo kugira ngo namba nayo biri yicuye weho. Ngo 50 gise makeya rero. Iwanyu mwayahinze he? Ubwo urahangaye ku nkweto imeze gutyo guje kunyishyuza senkani. Nibyo ngibyo uri kuvuga. Ubwo se amavuta ajyamo uri kubivuga nte nakuza mu shingo nkakabaga bishika kwikata umucaca wo ku bitaro. Ubwo bwanwe ndabwogosha ndabwogosha cyonyine. Ubwanwa bwonyine uri kuvuga ngo ugiye kogosha. Numva ujya nabukatanye imashini gukata umucaca wo ku bitaro nanjye babyemera usubiye mu ntakugira. Uramenya ko nanjye ndi mu ubu bwanwa bujyamo amavuta arenze icyo gicero kunyishoje. Jense urayampa ku neza cyangwa se ku nabi kandi ukiri kumva. Je unanu ndagusingira ngewe kandi urayampa nabi. Sha suko kubeshya senkani yawe nagariyo nakwambura bro. Niba ntayo mfite urandasa. Wone ndigundi nakubwiye kuzayama ngiye guhana ko kuzayama ku neza cyangwa se ku nabi. Je nakubwiye ngo mpere. Je ndakubwiye. We yatonde. Waba muretse ubundi wowe. Kwikira kabayaguye. Jenyi ubu njinje kwita ngo utura uretse bayaguye. Sima njewe. Uretse bayaguye. Hereza hashira hano. Uretse bayaguye. Kubwanje nkiyagwa ko nzana gukura mu kaje ntabamperezaga. Uretse bayaguye. Nagutubura. Akira. Dore ngo kirare. Dore ngo tarankuru taregwankuri. Tugarurira. Twayaguhaye se tugarurira. Inyishe we. Kirukaye yawe. Umuntu mwiruke. Yishura. Wishyura iki se? Yishura ikoti ryanje. Yishura. Iki? Ikoti ryanje. Ikoti ryawe se biri koti uzana. Yishura wana. Umva ugomba kurima. Ako havari. Ugomba kurima ariko ugomba kurima. Ugomba kunyishura. Wahavari. Wahavari. Ugomba kunyishura. Umva. Ugomba kunyishura. Have we. Numupira nuwanje. Numupira nuwanje.
umugore ko kubunda mubwira ngo ingofero barayitwara, ikote bararijyana, none hakarusha ubuse aya mavunja ndajya kuyamwereka. Koko ibi bintu ntago bibaho, ntibinashoboka. Ujya koko babivuze ukuri, agatirano ntikamara imbeho. Ubu nzize gutira, reba ukuntu banteruye imbere y'umugore. Gusa ubu ndamusubira mu maso ndi kumubwira ngo iki sha agahinda. Ubu se ko nshimye bajyanye ikote, mu kanya nibaza gukuramo bogisa biragenda, kandi n'ipantaro nambaye si yanjye. Sheri kwagiye wambaye imyenda iri he? ukuntu banjyanye ntubibonye koko? None se kumbura atira imyenda? Oya ntago ntiba. Mbese ubu nawe wishimiye ko abatekamutwe? Barasubwa n'abatekamutwe. Nese ntubibonye? Inkweto si izawe. Ese ubundi wowe uri magore ki atanashobora gukiza umugabo? Ewe nanjye hasa amagabo nabonye, nakaje gushikira. Ewe birababaje. Nese ubejo nibaza kwa kunyaka bugisa. Ego Yesu umugabo nakandare. Ubwo unyisa kandare? Urakandare nyine. Umuntu twatira gupanga iby'ubukwe. Ngomba barira umve mu maso. Mva mu maso. Reka nigende nawe ndi wo ntacyo wazamarira. Homoro.